Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri BM4 News ndetse na Free Podcast TV tubaha n'ikaze muri kino kiganiro cacu cuno musi w'igenekerezo rya 18 kwezi kwa kane. Ni ikiganiro tugiye kuyaga cane kubijanye n'umutekano mu karere, turaza kwibanda hagati y'amakimbirane akomeje kwiyongera hagati y'igihugu c'u ndetse n'igihugu c'u Rwanda. Nibidukundira turaza gusimbira mu buseruko bwa leta iharanira demokarasi ya Kongo, naho turabe uko situation actuelle muri kano kanya zifasha nko mubibona kuri kamera zacu ku ma screen yanyu. Sindi umwe muri studio, ndi kumwe na Free Podcast TV kuva ndi kumwe na Free Patriot kuva muri Free Podcast TV. Free ntangura ndakuramutsa ndaguha n'ikaze ndenaguha misuko, ndabona ka grippe ko ahogejeje ngo aho umwasi ngo ashaka. Urakoze cyane Cody the Black nkuko bisanzwe. Ndakengurukira Imana n'abantu nyene kuko yes na leta kuko Imana ikuramukije ntushoboye kwibana mu isi, tegeza ko ufise abantu hamwe n'ivyo nkuko mwabivuze. Bakunzi ba Free Podcast TV na BM4 News, turi hano kugira turabire hamwe kubijanye abanyarwanda bakunda kuvuga ati ngo kuzamba, ngo ibintu biguma bizamba, niko umva nabaje kuzamba ni kuramba ni kugira iki. Ariko nagiye gusanga ari uko hari projet ahubwo igihugu c'u Rwanda nibaza kiriko kirategura ku gihugu c'u Burundi. Hama Pacifique nini nahazwe aca baramutuma nkuko basanzwe bamukoresha kugira abe arabihindukiza abishire ku Burundi. Rero nico gituma mwaraye mwumvise zimwe mu mvuga ngo rukara bumenyi z'u Rwanda. Iguse ikintu cankundiye mu vyo bavuze nuko bavuze ibi bintu ntavyo tuzi, nta cemezo tubifitiye. Igisirikare c'u Rwanda ariyo RDF ntirabitangaza cyangwa igice bivuze ko yaba n'igisirikare c'u Burundi ntaco kirabivuga ko. Bisigura ko ni inkuru z'abantwara umogi, ni inkuru zo kwirigara, ni inkuru zo gucoma, ni inkuru za Pacifique. Kandi bajya bose bakoze zijya content, bakoze bijya biganiro, babikoze bisunze ibyo Pacifique yavuze. Kuko nagenda araba ngo wisunze ngo urubuga ngo Focode ngo bw'umuntu ngo akomeye cyane, bavuga amajambo menshi. Yes, ngo asanzwe kwagwanira ngo ibinabiriya ngo Pacifique niri nahatswe. Mwe mu muzika gwanira ivyo ubwo Pacifique araba mufise kama dossier menshi bamuzi. Yes, kandi ndiko ndatangura gutegura ibiganiro vyo kubarondera kuko baranyemereye nzoza ndakora ibiganiro ari nka interview arije ngaragara kuri ekra, ariko nawe ari umutumire watagaragara kugira atange témoignage. Binakunze tuzohindura n'amajwi kuko hari abantu bafitiye amabanga Pacifique ni nahatswe bamuraba yikumagura akikubita mu gikiriza akaja ngaha Petero Nkurunziza nyakwigendera, son excellence nyakwigendera yaravuze ati ngo hari umugari nuko telefone itari hagufi nari kuvuza akawumva. Umwana arakina uriya mugani sinzi kungena uvuga, avuga ngo umwana niba ari ngo umwana aja kwanka nyina ngo avuma ibere rya nyina. Sinzi kungena bimeze bija muri no ntumbero na runo rugamba ba Pacifique bihaye bwo kwirirwa barararaza. Je nta kintu na kimwe kimbabaza yaba bagwana n'inzego ntibagwanye n'igihugu muri rusange, kuko hari ukungena ushoboye ugwana inzego mugabo ufasha mu iterambere ry'igihugu. Mugabo kuba uri kuragwana ngo leta ya CNDD-FDD, uri kuragwanya son excellence Evariste Ndayishimiye se wahamusize, uri kuragwanya data wanje ngo abayoboka umugambwe wa CNDD-FDD cane bakibasira abitwa ko ari imbonera kure, ariko ariyo jeunesse ya CNDD-FDD nkuko iprona yari ifise abajerere, nkuko Frodebo yari ifise n'abandi. Abasanze sheke bye ntibari bayiprona, abasanze sheke barabajene bayiprona nyakabiga hehe uzomenya amateka. Narayumvise fambe irenganye ngo bose barimo. Pacifique ntiyarakwije imyaka ko umusanze sheke baresisi nduhije bose bayino samuhotse bose ubona ngo bigira ngo murage ama société civile. Ugiye kuraba kahese kabo basanze sheke bose. Nuko Frère twinjire mu kiganiro cyacu nyezi na cuno munsi. Ndabona tutarinjiramwo neza kugira ngo dushobore kuyagira abantu ibijanye n'aya makuru ariko aravugwa yuko FDNB igisirikare cy'u Burundi tuzi nk'igisirikare c'indero kidasanzwe mu migwanire yaba ku butaka canke mu kirere iri kiragirizwa kugaba ibitero ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda. Abarundi barayamaze bati nta nduru ivugira ku gasozi ubusa. Mbega Frère ibi biriko biravugwa ntitosanga koko hariho abagomvye uvogera ubutaka bw'u Burundi bikaba ngombwa ko baraswa na FDNB nkuko ibintu bikorwa nubwo tutarabona ku mpande zose bagiye cyo bivuga ko. Wibuke neza yuko ava yuko leta canke uburongozi kanaka bushikiriza icyo ari cyo cyose
cyane mu majambo ashikiriza bene igihugu babanza gutosora canke bakaraba gukora amatohoza yimbitse bashobore kurabira hamwe ico kintu ico cavuye ko ntibashobora kuvuga inkuru bataraheza kwegeranya amantuzenya yawe nomalba nk'inkuru nk'iyi ntaguciriyemo iri sensible kuko itetezwa kuzana urwango n'injyane ariko babivuze ngo kuzamba tetezwa kwakserera tetezwa gucocera kongereza umuriro kwatisa lofe kubera uriko uravuga ngo uburundi ngo nk'urya muntu nabonye avuga ngo ni mu Kirundo ngo barashe ngo bari muri cohoha ngo hapfa abantu ngo mu mudugudu wa hamwe barasira havyarima bon sinshaka kubiduga ko cyane kuko ntivyarangiye mu mutwe nta nivyo niyumviriye ko cyane mugabo kumva turiko turakora ikiganiro kijanye no gutahuza abarundi n'abanyarwanda mumenye ino strategy bino bintu Pacifique yavuze benshi bakabibona ko umengo ni juste kuvuga ariko ugiye kubiraba Cody the Black ni birebire sinzi ko angre birimwo d'abord ibibara bashikirije birahuza imvugo basanzwe bavuga ko aba FDLR Burundi bwakiriye aba FDLR bigahuza n'imvugo Pacifique avuga ko ngo Burundi ngo hari amakamyo 10 yinjiye ngo atarapakururwa uvuze make ubwa mbere yavuze 23 hamavuga yandi 68 umva ni mwijana basi duharura ikibazo rero ugaruka kugira ubone ko uwo mugabo Just mvuga ko afite trauma kuko abikora bitse kuko ntahinduka abamuzi kera pasi nubu niko bavuga ati ahubwo rero mwebwe nivyo muko murabona ubu nuko mutamuzi yaruka akura niko yakuze niko ameze uyu arafonda ikinyoma akakigira ko imyaka n'imyaka nigateranya none inkotanyi ntizigire ku kinyoma ca FDLR n'ibindi vyinshi barondera muri Kongo imyaka 30 n'ibindi Pacifique ameze uko rero apana ngo iki ngo je ndamutinya ngo agosha droite on fait des analyses uriko uravyumva analyse ziragaragaza neza yaba ibica hakurya nino kumbuga gurukana umenye haba mu mavideo haba ivyanditse haba ibiki Pacifique uriko uraraba imvuga avuga action yiwe ukungene actinga abantu atumira mu biganiro vya Focus Pacifique zo kuvuga ati ibiganiro vya namwopoza atumira muri Focus nivyo ngwanda kuvuga nta nkovuga ko tabona ibiganiro vya Fleury Patriote bica kuri Fleury Podcast TV canke vya Cody the Black canke undi wari wese yama yubahuka kukuvuguruza kubera iki mutaratwa amanimero yacu ariko kujya ushirako inimero yawe natwe ziwacu ziriko ingo inbox umbwira ati Fleury ngoma mbona umvuga ndagutumiye muri space amasaha ya naya hamuvuge ureko je utazoca unkorora wewe no uvuga handi connection zawe zirasi niyo strategy ngo tente ngo bari mu Burundi ngo muri ca gihugu bagaca batangura rero kuduga ngo connection zirase aga telefone karamuzimanye kandi no bujyajya bwinshi ngo muradutunga hari Gilbert Niyonkuru rero muradutunga no kuri aga telefone ko mutumire ngira karamugoye canke n'ikibazo ca connection urumva kugira gusa kube baragutibuye nimba mwiyemera kora space irimwo Fleury Patriote irimwo Cody the Black irimwo Kumbure na Simbizi hajemwo Pacifique haduge na Antoine Kaburahe haduge na Innocent Muhozi Esdras hace haza n'uyu Gilbert nka moderateur bazorondera na wa mupapa z'ikirundi cyane umwe ari muri Canada wa mupapa z'ikirundi cyinshi umwe yishura Patrice ntafatira bamuduze hama moderateur agombe bunyene Gilbert ko Gilbert sometimes yarigeze ku hariho n'umupapa yarigeze ku engineer umu engineer ari ahari muri Amerika nawe akunda kubababaza cyane engineer Shane nyamba Shane swat ariko nimba muzi ko ivyo Baby Shane nawe ni mubi cyane akoda kubabaza cyane sawa nimba bazi neza ko ivyo bavuga bifise ifatiro yo nkumveka je nkavyumva uratuduza uzudutumire tuhayagira nimba naho ugutumira umuntu umwe nako uzogomba utumira umwe utegura uvuga ati uno musi ni Fleury ejo ni naka ejo na naka hama twatake mwatake unyumvisha niwanesha nzovuga ati ndagiye ndahinduye kandi ngiye muri Kaya Pacifique ntarira busema azokurokirita mugabo ntimuzonkorore mugabo nawe mugabo sinzi ko ovyemera kuko muranumva ngo nawo urakinoza ngo mwisekuro ngo mukinoka mugabo naganda babwire rero ino migambi tuko tubifata minenegwe bakora bihuza na n'irya FDLR bavuga ngo yaje mu Burundi nta preve nta video bashikiyehe bakiriwe nande babahe kuko mu Burundi hari ubukaye bw'umuryango kaba kanse ko papa mama ikaye domenage papa mama n'ibindi vyinshi baba mu nzu yande kwande mu makartier ayahe ica kabiri Pacifique ni natwe gituma mbona ko
aha yize kaminuza y'u Burundi yagize n'amahirwe yo kwiga kaminuza y'u Burundi mugabo mu bantu batukisha kaminuza y'u Burundi Pacifique ni nahatwa mu buryo ubu urati gituma ikamyo zinjira mu Burundi zose ivyo zizanye vyose arabimenya ari umurora wewe arabimenya mugabo aribagiye ko nta bwinjiriro na bumwe n'ubusohokero bw'igihugu kubijanye na business surtout ibi bica mu makamyo kuko yavuze na makamyo sindi ko ndavuga no mu mato ashaka turahaje kuko ntibapakira ibintu ntibasharije ibintu cyangwa badesharije ibintu bitabaye batabicekinze bamenye bako basharija ubutare canke bako badesharija ibinibi ngo bambaze Pacifique mbega kuvuga ngo ayo makamyo ngo agera kwijana yaciye mu kirere ahava avuga ni guverinema yararetse ararengana none ko obere ntifise scanner cyane ikindi ca kabiri bafise imvugo ya ngo hari umuntu yatubwiye ngo mu bakora hanaha mu bakora naje no uvuga ko hari umuntu yambwiye mu basanzwe mukorana mbega frère nyamba igihugu cy'u Burundi sindashika ko gato kuri iki gihe c'amakamyo mbega indege zirigwa ziragwa ikanombe yabivuze ko mega ikaravugira Rwanda muragabe kutaratubwira nk'umurundi nyeze mvuga ngo uri umurundi kutaravuga abarundi muragabe ikanombe indege y'ibigwanisho yakorokeyeyo aeroport y'ikanombe hari ya hagufi ya ngo bica bija iyo bija mu migambi yo gutera igihugu cy'u Burundi ivyo ko tubizi abateye ruhagarika ni bande abarashiga isasu okay twe twaraberetse aho caguye mu cibitoki ca Rugombo gende mutweke natwe aho hantu barashe ico gisasu caguye ariko frère ufatiye ku bintu Pacifique ni hazo avuga rimwe na rimwe ndabifata nko kutagira ubwenge canke kudatahura kuko igihugu kirafise droit Burundi nta bigihano timo byo kutagura ibigwanisho nubwo toja kugura ibigwanisho simba kaba mugirisha inama Pacifique singo duteguze Pacifique kandi ibyo bigwanisho si byo gutera igihugu cy'u Rwanda Pacifique ari kuri manda dare international bamugirisha inama nkana urumva frère burya igihugu cyose kirafise uburenganzira bwo kugura ibigwanisho kandi ibigwanisho nivyo birinda umutekano w'igihugu ivyo bigwanisho byo byaje byanditse kati bino bigwanisho nyamba byaraje ko bije gutera igihugu cy'u Rwanda mbega u Rwanda ngo barugira ubwoba mu gihe banye ko Burundi busumye ibigwanisho bagira ubwoba bw'iki turabajejwe mbega bo yo bakora kuri amadrone mbega ko batwoweretse ngo remo ko ngikora inkoho ko tutagize ubwoba ahubwo zango za plastique ngoma mbona ngo bakuye inkoho muri Turki bijya ugomba kubisanga neza ubisanga mu alimentation barabidana n'amajiwe y'abana nkikibivuga mamanda wamuvugiza baraje ndamubwira ati bro hariho imprimante ya 3D yimprima inkoho neza terke ubu na Prada inzu baraze imprima bakayikwereka hiri ugacuvuga ati akanda gashaka kaminiatire kiyi inzu kagume ngaha uba muri iyo nzu n'akaminiatire kakaba ari nka decor ku meza ushaka iyo nzu nyene ubamwo barayimprima 3D mugabo kuba ubayeho ngo rizangongoza mu bihugu byo hanze uri kidwangajwanga nkuko biteye agahinda abantu bambere batukisha Burundi naba bagabo babiri Pacifique na Chimamanda kuko uravye niveau d'étude ya Pacifique Chimamanda wewe nibirazwe Tonovite mugo uravye niveau d'étude ya Pacifique yize kaminuza y'u Burundi birateye agahinda kaminuza y'igihugu ubu honyene situation ihari mu bihugu byose vya Afrika kwandi sinzima kuko ngirisi ariyo yagere ngiriho zo haviba usanga Sayimana izobe ntakiriho nta gihugu na kimwe mwisi kitariko kiriyarma nta na kimwe u Rwanda rukoragura ibigwanisho Tshisekedi twarabonye agura ama misile u Burundi ko ikibutagura u Burundi ko ikibutagura Burkina Faso ebana ku mipaka hoho ngira afise sinzi nta gihugu na kimwe mwisi be Iran be Tazini Trump bagomba avuga ati twakoze ikindi gishasha twakoze kitaboneka mu kirere mbe bagomba gutera mbe mu Burundi twababwira ko tudugije satellite cyangwa bagira ubwoba kubera ko tutaba present ivyo twaboze nko nande nimba gitabo bayiguze bibuke neza ko Kagame cyazana amazi okay ajejwe iki uyu mu Burundi Pacifique ajejwe iki ntaco none ivyo abimenyesha namuraba okay mu miliyoni 14 za baba 14 ko nibaza dufate 13 millions de Burundi tuba hano kweke yari wawe katatabiza wenye kwe kutatabiza nuko frère twibandanirize kuri no deba yacu y'ibijanye n'urubwa canke n'ibiko biravugwa yuko igihugu cy'u Burundi kibicishije mu gisigare cyayo Force de Défense Nationale du Burundi barashe abene igihugu babiri bari ku butaka bw'u Rwanda mu kiyaga cyoho ndetse abandi bagera kuri batatu nabo barakomereka ubene igihugu bagiye baravugwa ubuce bari basanzwe bavukamo n'amazina yabo singomba kubigarukako ariko frère uno munsi
tubwira bene igihugu ko ivyo bintu bitabaye ariko ku rundi ruhande iyo uvogereye ubutaka bw'ikindi gihugu inzego zije umutekano zirafise kukwivuna atakibazo na kimwe abariko baradukurikirana ni uruhe ruhande canke niki kintu botahura kiri direct kubijanye n'ibi biriko biravugwa ku gihugu c'u Burundi n'igihugu c'u Rwanda mu gihe tuzi neza yuko inkuru zose atankuru nimwe izira ubusa twongere tubifatanye mbega mu gihe Pacifique yariko aravuga yuko igihugu c'u Burundi kiba cyagomba gutera igihugu c'u Rwanda nta sano vyo bifitaniye niba ugasanga hariho abaciye bidumbukiza kugira ngo bite mu maso y'aba basore ba Neva nabo vogera igihugu c'u Burundi nta rega nabonye wibuke ko bamwe batera amagrenade bagiye suko twatangiye kubivuga ndondeza iri ikora kangahe kuko twaramubwira ati mbwira ukungene imodoka yonyuruza umuntu ukamenya aho yagiriye ifire aho yahagaze isaha abari bayirimwo niyigeze urumva arabona ko ibintu twamufukuye cyane gose amagrenade bagomba kuza ndondeza yarapfuye yes hagomba kuza abategetsi mu Burundi baba baratera amagrenade berekane ko ari we security basanga bakoresha amafaranga menshi kugura utwo tugrenade kwanza ngira ntibanagura hariho n'ivyo batunze banyegeje kuva kera eso bari bafise igisirikare cyane gose hanyuma abakoresha barabafashwe ko kenshi bakunda kumva ngo na ex-FAB nabahoze bari mu gisirikare bakukunze kandi babona ko atawase warokoka ari wayiterega muhitana ari wayitera bakaba baramucakiye kwanza nta muntu n'umwe yateye grenade yerewe yacarufashe ikibabaje gusa n'imiryango yabuze Pacifique rero ikindi kintu novuga kuri binye na amajambo kuko ibi yarabikoranije gushika naho abihuza na ambassadeur Terence nivyo ngomba Ntahiraje rero ikintu je kwanza ngomba mvuge narakoze ikiganiro nawe ngira warabikora naragikoze nikiraje habona nagicishije mu vyuma vyinshi kugira ngo kizoze kimeze neza ivyabo vyose kiracari mu buhinga ko cyasavye umwanya munini gisaba n'ubuhinga budasanzwe domis igituma rero ujya mwubaho yamucishijemo d'abord umenye ko Pacifique ni nahazwe asanzwe aba muri ico gihugu nyene c'ububirigi aba bose uva ngo nabaopoza nka Antoine Kaburahe n'ubwene gihugu bw'ububirigi abo bose basinduhije mbere ni yaba na Olivier Duhungire horazi ko afise ubwene gihugu bw'ububirigi ahabwo niyo yajava uriko ravyumva rero imitwe yose barayikinye bacavuga ati katuvuga aha turi kumbure baraza kuvyemera samples gusa je mbwira excellence ambassadeur Terence Ntahiraje nyakubahwa nimba ntavyonzi mugabo ko je ntavya amategeko international n'ibiki Pacifique aritwaza ko ngo ari umuntu wa societe civile umukoze ko ngo ni kwa kundi ngo leta ngo iburabuza n'ibindi vyinshi ariko ubu niwe yagutanguye nta musi n'umuramuvuga nta musi n'umuranamucisha mu kanwa kawe ari umwanya mufitiye ko yamwubahutse rero je nimba bikunda kuri rujya rutonda ariko murondeze kuko umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi andikira ububirwa ubwira ati je yarandengereye amburira indero anyambika ibara anyagiriza kwica anyagiriza gutegura umugambi muri ya migambi Kagame avuga itumaja muri Kongo ibintu vyose aravuga ko mu nama zose zibera iwanje nanyereke video kuko ambassade irafise ama video cyane gose nanyereke abo bantu twari kumwe navuge batatu canke babiri muri bo natange preuve imwe canke zibiri zitatu zemeza neza ko ivyo avuga ari vyo uriko ravyumva hanyuma ivyo uvyandika umwitwarire azofatwa atitwaje ko urumva adofata atitwaje ko ngo ni leta y'u Burundi ngo yasanze ino ngo mu migambi yo kunuku ubu bazomukomva kamubarira ati wewe wagirije umuserukizi w'u Burundi mu Bubirigi ko ariko arategura ariko arategura kwica canke gutera abanyarwanda kuko uteye abanyarwanda barapfa uteye igihugu c'u Rwanda seke yamwagirije kwica abanyarwanda no gutera igihugu c'u Rwanda kumbure no guhirika ubutegetsi bwa Kagame kandi ibi navyo urazi ko biko biravugwa cane bifatanijwe na Jean-Luc Habyarimana bifatanijwe n'intera hamwe bifatanijwe na FDLR ibi bintu biraremereye excellence ambassadeur excellence ambassadeur Terence Ntahiraje mana yanje ndibahutse kuvuga amazina yanyu ariko mumbabarire ariko hamwe n'ibi andika mubaze neza mu myitwarire nimba ico gihugu gifise sentare zikora ntabwo carukana no Frère tubifatanya n'inte bishushe bambitse n'umu ambassadeur w'umuserukizi w'u Burundi mu gihugu muri Bruxelles mu gihugu ca Belgique
aho bivugwa neza yuko perezida w'igihugu cy'u Rwanda yoba yakoranye n'aba byitwa karabopoza b'igihugu cy'u Rwanda sino bitabopoza ko n'abafise bahagaze nabidumbukiza mu kubaha amafaranga kugira ngo bategure ibyo bashobora gushinja igihugu cy'u Burundi leta y'u Rwanda bikunde igire inguvu. Amakuru tumaze kuronka nuko aba bose bari mu Bubiligi bamaze kugerageza wa mugambi mubisha wo gutegura kudeta mu mwaka wa 2015 ari we yabasabiye amaviza ubwiwe ko banje kuja mu Rwanda abasabira amaviza yo kuja mu Bubiligi. Rero uno musi aca bakurikirana biriko biravuga bivanye no gucika intege canke n'imigambi yiwe yose yagiye iraburizwamo n'uno mu president w'igihugu cy'u Rwanda byabaye ngombwa kaca mu Barundi b'ibipfa mutima kugira ngo abari bo bagiriza Burundi amabwa atariyo hama yongere agira inguvu imbere y'amakungu ndetse n'isi yose. Bwana Frère tugerageje kuraba ukungene bariko baraduza donc bariko baraduza umuvuduko mu kwagiriza Uburundi ibi n'ibindi. Ibi bintu aho byo bifataniye leta y'u Rwanda nibo bari ntumwa bakaba baravuye muri bya nivuga ngo na societe civile uno musi bariko barakoresha kuko uyu Pacifique ndamaze gutohoza ubuzima bw'abayeho hariya mu Bubiligi ntabwo ari bwiza. Aba mu gace sinzi hano nakandi sindeza kukabaha agace mbe aho hantu harara kangahe ko ngoma n'ushobora aguma yimuka yarabaye no muri kuba hariho yarabaye no mu amakuru gipadiri avuga yuko yoba ari ndeza kubabwira ku gace nimuzigira ikibazo abadukurikana ndeza kubabwira bari muri Belgique aho gace bace bakamenya Benari ndabirikaye nk'iyi ngaha ndababwira ku gace ngene kitwa biravugwa neza kandi ko yama ariko aritabira amanama yateguwe na leta y'u Rwanda mu Buholandi akongera akayitabira mu gihugu cy'Ubuganda biva ngaha ugasanga president w'u Rwanda ariko arabahembendesha ubuhera kubera hari yabifatanije n'ubukene barimo n'umubabaro barimo bacu usanga bariko bara n'ugwanko bankindongozi bagaca babifatanya byose. Yes kuko uraza kwa nkaho ruri mu majambo bavuga ngo izo ndongozi bakuba ku mukuru w'igihugu sinovuga n'ibitutsi bamutuka ngo igihugu ngo kiyobowe na naka hari bizina bakunda gushaka ku ma Twitter yabo guco n'igihugu nyabaki ngo mana ngo dutabara seke indongozi kwanza ntibanazere mu nzira imwe canke zibiri hama kujya wari wakivuze Pacifique aba mu gace kagace nakabonye bakitwa de Ndeherewi na gace novuga yuko ari nko mu Kirundi kari ahantu kure nkuko wovuga ahantu nyene hatabaho mu gihugu hamwe mu kwaha kw'igihugu ubu niyo yinyegeje kubera ko yaramaze guhunga Bruxelles mu muji yaravuye mu muji kubera ububi anivyo yagirize abantu ngo aratembera ngo abantu bakaguma bamutunga intoki. Yes kabisa ibi bintu ndibaza yuko leta y'u Rwanda bifise mu koko ni narijya ari we yabaye pare wabo kuva akiri mu bundi akabana boss wabo uno musi ntawo bideha yuko bari kubaragaruka inguvu za leta y'u Rwanda kandi bakora bikora uno musi mugabo abarundi ntitwokwibagira yuko Pacifique yagirizwa vyinshi mu gihugu cy'u Burundi hambavu yo kuba yarasotse muri liste y'abantu 34 barondegwa na leta y'u Burundi agira wa 10 hari ibindi vyinshi yononye ngaha mu gihugu cy'u Burundi abantu benshi batibaza ko mutavuga abanyeshuri bishwe muri lycée Rutana muri 95 nyamba nihenze ko batavuga yuko ariwe yarari nyuma y'urupfu rwabaye muri lycée Rutana mu myaka irenganye ivyo navyo waruzi kunegirije lycée Rutana utohoza amakuru Pacifique niwe yagenda bwati genda mu icujya niwe yabaye moderateur w'urupfu rwabaye muri lycée Rutana. Ibi vyose ubuhohorero uze kuyatohoza neza lycée Rutana ivyakozwe Pacifique abiri nyuma aha rero twovuga aya ma campus Mutanga ivyabereyeyo Mutanga hoho n'icibutso kirahari mperuka no kuhaca ku twarahaciye duca ndavyibutse twari haca mu 1995 ariko iyi nkuru yoyo rero iranjegenyuye niwe yagenda avuga ati lycée Rutana ujya n'uyu harageze n'igihe abanyeshuri bavuga yuko abanyeshuri bavuga ati mwivangure sinzi ivyo niko bavyumvise abanyeshuri baranka kwivangura mbe urazi yuko abanyeshuri benshi baciye batikirira ubwo nyene kubera base kwivangura kubera umutima wabo bari bagombye gushira hamwe mugaha cava mu shetani iziradoma kati uyu mwije ibi byose vyakozwe nawe muri iyi myaka kubera iki leta y'u Burundi mu gihe mu Rwanda bo ariko bara celebratinga ibintu novuye ko nubwo vyabaye
babishiramo guhinyiza canke gushikuza bakabigiramwo n'agatotezo ko kurundi ruhande. Muga mu Burundi turafise abakoze ivyaha kandi biboneka, kubera iki leta y'u Burundi itogira icikoze kuri aba bantu. SVR yarabishize ahabona vyose, bakagira igikozwe mpaka abantu bagahana kuko baracyariho. Oya gusa kimwe muri ivyo na jewe ndi Umurundi ariko ndatangazwa no kungene kenshi nivyo sentare canke ababifitiye uburenganzira mu gihugu cacu ciza c'u Burundi barakunda gusohora intonde canke bakavuga ati nakayagirizwa iki, mugo ntihagire n'urubaraga na rumwe intege canke inguvu ubona ko ziriko zirashigwamwo nkuko Kagame abikora. Kagame ashaka kuvuga ati mu bantu 10 bari Buraya bagirizwa genocide muri yaridi canke ibiki faso zose bacamwe diplomasi gushika umuntu bakamufata bakamuzana nuko umwikeka gusa simvuga kungira abantu bakwama bagiriza leta bakubakwa n'umukuru w'igihugu ufise umugambi ngo never bakavuga arona amazina adakwiye. Ibaze nabonye bandika ngo umugore kera ncarambabaje kandi televiziyo ikorera mu cyumba Première dame first lady ngo umugore abagore nabo biwanyusha. Guys muzoze muraraba imvugo mukoresha barakoresha imvugo yo kuba rero ico cyo kuvuga ati harona kindi kintu bavuze ngo société civile muri ziga 200 zandikiye ONU nama ndabivuga nkabisubiramo na société civile ni mirimo. Mbega Freddy nama nababwiye société civile none ntimuzi ico bisigura. Société civile ashobora kuvuga ati nigabo Barundi rego vuza ati ugara bimi nibi no mutwicisha inzara. Mbega Freddy kubera avyarabiwe n'abasengezana n'abakini bari mu gihugu ubu kase ivomo ry'abarundi bose ubutwishe tweshe miliyoni 10 cyane gose arubwicanye busumbirwa. Iyo société civile ivuga ati mu Burundi kubera ko kutumvikana na leta ihari ngo gira ibi nibi turagize ibi nibi akabone mwe mufata ngo ibi nibi akabagwe mu bishiraoni hari oni yoje ku inspector mwenwe mu bitora mukabishiraoni urumva kandi mukayihaoni nibitari ivyo. Ariko Freddy kuvyo Pacifique n'abandi mu byo bagirizwa ku bintu bariko barakora uno munsi ndabona yuko bisa nuko bariko baratema igiti bicayeko ko uno munsi bariko baravyura imijinya n'ivyo abene igihugu benshi bari baribagiye ahubwo yoba ari abantu bazi ubwenge bari kujana bagaceceka. Nkuko bivuze ni nka genocide mu Rwanda bari imutswa musi wa mbere wa kabiri mwaka wa gatatu wa kane wano no mwaka wa 32 wabaye igiti. Wumvise yuko ngo hari umunyeshuri w'imyaka 200 yariga mu wa mbere wa kaminuza ngo yavuze yuko ngabwiye ngundi muntu kuko kuntu muvuga yuko mu Rwanda umuntu wese bari Rubavu hari sindahibuka neza ngo ni za Rubavu ngo yavuze yuko ivya genocide atavyemera acongera babwira ati none ko atawusangira no utabega abahutu bo bapfuye bitugana bibuka sangapi ribu ubwo nyene wa munyeshuri kwa kuntu mwavuga ngo bose ni documentation ribu yabayije kumutora kandi ngo yaguma vyemera kandi acaravyemeza jewe sinabigize ahubwo nabajije ndakeneye kumenya ukuri kwawe umunyeshuri umwana arabajije mu muhinyisho kubera iki ngo afise ibitekerezo ngo afise urasho kuba utavyanse je ndemera ko genocide habaye mu Rwanda note bien ndavyemera eske igitigiri nyamwishi nkuko babivuga ni ibihumbi 100 ko bavuga ngo ni miliyoni wisa n'abatutsi desa n'abahutu baca barateranya igitigiri ca genocide gica kiba igihumbi mu mbabare mbi amashifre ndayacuritse ariko ndumva gusa ko mu gitigiri batanze ngo batanze ubwoko bwose konfondi nkeneye kumenya mu gihe mwemwe bamunamye kucunamo umuhutu yabuzuwe canke wiwe yari yagerageje kunyegeza umututsi ariko arahunga canke yapfuye mu buryo bw'uko yanse kwerekana canke bamujaniranije uyu we yibuka sangapi canke umuntu wese yoba yarabuze uwiwe mu buryo bumwe bwabo bw'isanga imba barateye igipanga ijugujugu kikamuhitana atari bari bagitumbereje ko nimba bararashe kuko n'inkoho zarimo simipanga gusa n'ubuhiri inzi kamugwako umuntu wose yagize kubura uwiwe mu nzira imwe canke ziriya haro no wabona ikiziga umutima ugaca hagarara ariko araca mu biziga nk'ijana mbega ko bavuga yuko ari FPR baravuze ati Simana ahagaritse genocide burabizi ati ari FPR yaje ihagarika genocide yari kiraba FPR mu kuyihagarika byari bibeze gute none ni imodoka yari kiraza baraja barazibiye bashizemwe umugozi bashize mwayihagaritse bashizemwe ibi mwarabamaze haba mavuga ati turahejeje
ubu rero turarangije duhura hano ku kabare twikura icuye nkene kumenya reka twese turiyumvira reka se twe twenyene no mu Rwanda baribaza mwayihagaritse gute yari kiratembagara yakigira iki nibavuga ati mwafasha genocidere mu buganira ahantu hamwe birahetse urumva ofete hariho n'imvugo Damascene wewe nagiye gusanga ari nk'umwana w'igitambambuga asumvye imyaka mugabo rasanze here IQ is low Damascene wewe IQ yawe iri low iri fake uratamira ivyo Paul Kagame agwaye hara mu Rugwiro village gacuja kubidahwa imbere y'abene gihugu ndabivuze nkoresheje verbe vomir kuko ibintu avuga nta bwenge bigira yaravuze ngo nta maberebere y'umuhutukazi ngo yose abahutukazi bose baciye baza aramubaza rero ari mwiki ni mabi ari shano n'uburozi hanyuma abayobozi basanzwe bakomoka kuri abo bavyeyi bobo bayose kandi bakaba akaba muri leta y'u Rwanda rero bafata ivyemezo vyiza kugira umuji wa Kigali use neza abo barimwo bayonse bebo bo bavyumvise isi ngenga bitekerezo deje isi ngenga bitekerezo hariho abarundi nibo bayabaze bavuga bati hariho vugana zira wewe deja Damascene ufise ngenga bitekerezo ya genocide uwe yavuga wewe yuko ngo abahutu bose babayeho nabi mu Rwanda ngo ari amaraso ngo bamenye ngo no musi we karabagaruka urumva yabivugiye kwibuka ku 31 ibi vyose nibakwe kubishira amajambo Damascene avuga yonyine ubwaye ari mwingenga bitekerezo ya genocide none ko yeka ko libita muronde none ko kitiri libita mufata Scovia yarapostinze ngo watubwiye ko abatutsi batiga none ko watwara banki nkuru ministeri zose arazivuga z'ubuzima z'ishure n'ibiki aba bose 94 barapfuye bizehe Scovia yo post yatse kuyizira yumvise apere yaribe mbega araherutse gukora ikiganiro simwese kumukurikirana arakora nyene muga vya ntege nke nta morale ngo agifise none we yigira gute Scovia ari gihe avuga warabonye ko ngene yatibuye Moise Nyarugabo ubu ntibagihuza warabonye ukungene yamenye ibanga rya Uvira bazuriya mu mama ngo vyagenze gute muze ngaha ngo reka ngo abanyene abakombozi nibo batuzanye bande ngo abanyene ako kantu yanka kugakata barakabonye acambye ati urashe gukora ikiganiro ukeditinga ukananirwa gukata akantu bagira kajya kantu Rugabo yavuze igihe ariko aravuga ngo barundi ngo n'abanyarwanda ngo barica utabikase we Rugabo nta editing wakoze yakoze kuduha ubutumwa yaravyatuye Burundi naho babwambika ibara mu Rwanda kogorura kandi aho n'akantu yavuze yuko ariho abatutsi beshi mu Rwanda muri genocide bishe bene wabo kugira ngo itigire ikibe kinini yaravyivugiye Rugabo yarabivuze ndafise video nico bituma rero ubu tuzoza turabakubitisha ivy'iwabo archive yewe mana rero hari kungire nimereye screenshot izofise gusumba ifoto mfotora Mr Fact yewe kayewe ugikorora gusa hasi bampejeje kugira screenshot ugikorora bampejeje kwa registre rero ibi bintu murabe ibinyoma vyanyu kwibuka ni bon basi kwibuka je kunye nayimenyereye canke nzi kwibuka none mu Budagi bamwe itirere yagira genocide mu Budagi hariya Yesu mu Budagi ntibavugira ntibafata umwanya kuri ngo baratera amajambo baragenda bakunama bagashira amashugwe bagashira amabuji hakabaho ijambo basi ry'umunsi ry'umunsi muko Kagame yafashe iminsi 90 ijana nako amezi kwigabanya wewe yafashe iminsi 100 amezi 3 kugira no muri iyo minsi jana be barafata umuntu wese yo kwido ngo hajya hanu harajya amagufa kugira ngo winjire unguriha ivyungu nimize viva cyane abaturiste ngo barariha ivyungu kanye bari dolari cyane amafaranga menshi cyane mu vyungu kandi n'ikindi kintu je nigeze kwibaza ari amagufa ni menshi cyane harahumva ngo 3000 ariho nawe bakuye ngo mu Burundi urumva ningo nikibeho babandi babesha ngo hunguruka caragenda rabiraramo zatingitingi kuko ugiye kurabirya vyibutso bige kuba kwa vuba amagufa 94 bayakuye angana kurya bari barayabitse genocide ndemera ko yabaye gusa dukeneye umuco mutubwire ko dusanga abashaka kumenya amateka mugabo conciliation kandi bakunda kuvuga ngo amateka reka kuyagoreka Kagame no wayagoreka kuyagoreka no kuyahengamika kutayatumbereza Kagame Bizimana urivye duhongerehe Vuvuzera ubu mugabo ni ubu ntakivuga acakubita mu mutwe n'abandi benshi uzosanga yo bakarabivuga ngo dushaka ngo amateka ya genocide ngo reka kuyagoreka vuga ukuri muherero si avril ukorora indege yarimwo Habyarimana na Cyprien ajamira abana kwigendera banza mutubwire wateke ya gisasu nzoca nemera ko kuri ku hari mu Rwanda mugo batarambwira
uwagipironye uwapironye rya ndege n'uwaciye yirukanga gutora wayipironye niwe yanakoze genocide je nuko na mbere ko ntegereje n'ikiganiro nuko frère tuyaze umwanya utari muto tunizera cyane yuko abantu badukurikiranye bahumva ibitari biki nyamba warakunze zino synergie zacu nyamba warakunze bino yago byacu ukaba utarakora subscribe waracerewe cyane iyo ukoze like navyo ni ibintu bifasha cyane zino mbuga dusanzwe dukorerako ntizinjirirwa icambere ikindi naco zituma bino biganiro bigira kure cyane kandi hashoboka dimwe ubutumwa tuba tuvuze si ubwacu ari ubwacu tuba twahuye ahantu tukanwa moya mbiri tugaca twitahiye ngo twakije kamera tukaza hano hari abantu bavuga ati ngo mwe murarinda twari turinda la vérité triomphe urana mu mwijima wakije akamuri kajya kampi karabonesha twe rero twaraje nisikuvuga ati ngo turera nk'umwana w'umuntu turafite intege nke zacu mugabo ukuri turakugwanira rero iyo tubabwiye gira sabone ni kugira cano canke urubuga ruzamuke yes tube benshi icyaka tuvuze ati gira j'aime ni kugira YouTube ibone ico kiganiro ko cakunzwe ikirungi kemba ka mu Rwanda ubutumwa bugere kure nabene bwo babubone igikuye mu Rwanda ikirungi kari ya muri Afrique du Sud ikirungi muri Etazi igikwiragiza isi vuga ati abantu uko biri kose ba ibintu bagoma bagira j'aime reka ngome ndabibaha ama YouTube nayo iravyungukiramwo abari muri Amerika muhora mubibona muko murakurikirana tuno mbuga zacu murabona ngo wait ngo we are coming back soon bashaka kubitamwo sauce tomate bagakubitamwo publicité yes nico gitunze YouTube y'ikiganiro mu twebwe tuba dushaka gusa buno butumwa bwacu bugere kure generation yacu imenye ukuri ma generation y'u Rwanda generation y'u Burundi apana kuza gusa ngo Burundi no wo bivuga urinde ufise amateka yayo ufatiye kuki nikindi ngoma ngembwiye abarundi mbere ko mve imbere ya kamera mbere ko duhagarika ikiganiro tukirangiza tukikrotira gende murabe kuri Google wandike Pacifique nini nahatwe amateka yo yanditswe na iwacu inyamakuru iwacu yanditswe n'undi mugenzi we nyene mu basanzwe bagwanya rero gende urayajya busuza ngo Alexis Nduhije ngo c'était kwa ngo n'umuntu ngagwanira ibi nibi ngo n'umurongozi Pacifique abanyarwanda babo ni imirimbanyi yes ngo n'umurongozi wa Fokode bagwanira agateka ngo ibi nibi bakaja kwa Faustin yabihawe nandi ivyo ngo iyo titre ata iyo titre Pacifique yahawe nandi yaravyize yavyize he mbega ateka kazina mu ameze nk'aba abantu bagenda mu kabare anyo icupa rya mbere akita major icupa rya kabiri colonel ya gatatu akaca general kandi agacabwa ati ngo no barihira mwese nuko ndabashimire amaguru hasi abarundi baraciye ibirenge hasi kabisa ibirenge chini shimire cyane mwebwe twanyuma kino kiganiro ndizera yuko tuzokongera kubana no mu bindi biganiro vyiza nk'ibi kugira ngo tse turafukura twongera adufuka bafukuwe n'izi nkora amaraso kaze ni karibu mwebwe wese ibitekerezo byanyu canke intererano yanyu muri commentaire tuba twikeneye cyane ukeneye ikibazo cyangwa ngomba kutubwira turatwandikira hama tukakwishura atakibazo na kimwe muduha impanuro nyinshi munaduha ivyumviro vyinshi bituma uno munsi tubaha inkuru atakudidinganya ugasanga inkuru bashikiriye mu mutekano kandi igatangura iryoshi gahera mukeneye no kumva ivyahereje rero je ndabikebanuye kumbure abari muri weekend mubandanye mugira weekend nziza abari mu isabato nziza wa gatandatu umunsi w'imanza yes Uwiteka Imana yumva amasengesho yanyu hama ibintu mugira amagara meza n'amafaranga mugira aho muba mwubahwe bye bye